basogokuru kera baratubana isi n'ivyayiranze isi n'ivyayiranze muri igisi yacu ahantu vyagiye mu buryo bw'amayobera bikadutera ubwoba ntumva koko nyene birenze ubwenge bwacu maze umva ko banyene gushigwa navyo bavyikuyemwo navyo bikamayobera atangaje kurusha n'ayambere hano ubu wisanze muri situation mbi runaka maze ugasanga ahantu kure cyane nko mu bugaragwa atamazi yo kunywa usigaranye ivyo kurya vyaguheranye mbese n'abagenzi bose bamaze gupfa ari utahiwe byo wobikora kwiki koko se wocurenga kuri bagenzi bawe ukabarya akari utarumurozi nawe se ugere kwishafura igizu kamera nk'abanya Nouvelle-Zélande bafashe kapitene James Cook baramujya yabateye mu myaka ya kera canke se nawe bamera nka Fernando Pardo na bagenzi we babuze uko bakora bakuri barya baye inkuru mu isi n'ivyaranze y'uyu munsi. My name is Nando Parrado. I was one of the 16 survivors of Flight 571. Kuwa 13 kwezi kw'icumi 1932 indege Fairchild FH227 y'igisirikare ca Irigwe yitwa abakinyi ba Irigwe bari mu kipe yitwa Old Christian nibwo yagira isanganya harohoka abantu 16 gusa muri 45 maze abana bo baza kumara iminsi 22 muri iyo misozi atagitabara maze impuzu yacicikana hirya no hino ko bamaze iyo minsi bafungura inyama za bagenzi babo bapfuye. Nimba koko ivyo Fernando Parrado atubwira muri iyi nkuru ariko babikoze niki cyamayobera canke igitangazo bumva kukoroka kwabo koko se vyarababayeko ndagwaye ikaze misi y'amayobera n'ibitangaza ndagwaye ikaze kuri Radio Black FM 94 n'ibice 9 urisanze misi n'ivyayiranze uyu munsi tuganira ku nkuru y'abakinyi ba rugby bo muri Irigwe bamaze imisi 22 mu misozi yo bagiriye isanganya maze bakitabaza inyama z'imibiri y'abagenzi babo bapfuye ngo nabo baticwa n'inzara. Ivyagusubeye uyu munsi birasobanuka nawe usobanukirwe ivyakudidane badadaruka umunsi bishira amadidane jumva nk'ibisanzirijwe ni Nyabenda Celestin ntucikwe. isi n'ivyayiranze isi n'ivyayiranze urangiye urisanze mu isi n'ivyarenze y'uyu munsi. Kuri uyu munsi dusunyuma gatariki 12 kwezi kw'icumi 1952 aha indege ya gisirikare ya Irigwe yitwa Fairchild FH227 nibwira mutafata kayiriva i Montevideo muri Irigwe igana Santiago muri Chile. Kuri iyi nshuro ariko n'igipaki y'abasikare nkuko vyari bisanzwe bimenyerewe uyu munsi tuvugana hagurutse abakinyi ba rugby bo muri Irigwe bari muri equipe yitwa Old Christian bano bagiye gusanga bagenzi babo muri indi equipe yo muri Chile ngo bakine urukino hagati yabo. Aha umwe wese mwabano bakinyi yari yemerewe kujana n'abavyeyi biwe canke zimwe mu nshuti ziwe za hafi ko bw'amahirwe makariko uyu munsi bure wijimye cyane hari kirere kibi bituma umupira utahagarika indege bwangu na bwangu. Hano byawe ko indege ihagarara ikarara hitwa Mendoza muri Argentine hanyuma igasuka urugendo bukeye bwaho. Mu gitondo bukeye hano mwibuke tugesake 13 kwezi kw'icumi 1952 aho tuzinduka tubandanya urugendo rwacu.
aha noneho turi kumwe na kabuhariwe mu gutwara indege haba mu bihe bidasanzwe. Uyu ni Colonel Jorge Ferradas. Uyu mugabo bivuga ko yari afise uburambe bwo gutwara indege, aho yari amaze kugura indege amasaha ashika hafi 2900. Yari umurambe muri kano kazi kiwe. Kubwa Jorge Ferradas mu gushika muri Chili, we yateguye kwaza kuzunguruka uruhererekane rw'imisozi bitwa Cordillère des Andes. Hano we yapanze kwaza gufata inzira yerekeza mu bumanuka kurikiye imisozi ya Argentine, hanyuma akaza gukata iburyo asa n'uwinjira mu kirere cyo muri Chili, hanyuma akaboneka gusubiza mu buraruka kurikiye imisozi akabona gushika Santiago muri Chili. Hano bose barafise icizere kuko bararabagezeyo mu mahoro, nubwo icizere cyabo caje kubamarira n'imiborogo. And the next day on Friday 13th, we took off from Mendoza to fly to Santiago, but we never made it. Hano mu indege rimwe iramanuka igana mu buraruko, pilote wacu yaharuye nabi maze amanura indege yacu, hanyuma kubera ibicu byari byamuzibiye. Indege ikora impanuka, riba ritango ridasanzwe ry'inkuru yabaye igitangaza muri iyi si yacu. Hano turi ku isaha 3:32. Hano none icyari kibaye nticyari gisanzwe. Abari bashoboye kurokoka bace biharura ngo baraba basigaye, maze abantu 45 hasigaye abantu 33 gusa. Hano umupilote mukuru w'indege yari amaze kwitaba Imana kera. Uwamufashe nawe yari yakomeretse biteye ubwoba kubwo yisabira ko umurasa agapfa n'ingoga. Bano bari basigaye harazwe ko basohoka mu ndege bakaja hanze guhemana buke ngo basubize ubwenge ku murongo. Abase ko bari basohotse bibaza ko bazi ngo bari hehe. Hari muri Argentine, muri Chili se hehe? Aha nta n'icyumviro na kimwe bari bafise mu mitwe yabo cyaho bari bahagaze. Mu mbeho y'igikonyuzi mu rubona barafu, nta kindi babona kibakikije atari imisozi itagira iherera gusa, nta n'ibiti nta n'amashamba, nta bikoko, yari imbeho gusa. Aha icyo bari basigaranye gusa akwari gusubira mu gisigazo cy'indege cyari gisigaye, bakikina y'imbeho bakarindira ubufasha bwaba naho bakamanika urupfu rukaza kubatora umwe ku wundi gushika baheze. Ariko kwinjira muri kabine y'indege yari isigaye ntibyari byoroshe nkuko kwinjira mu nzu yawe. Bano byabaye ngombwa ko basohora imibiri y'abari bamaze kwitaba Imana. Hano hariyo 3 gusa kuko abandi bari bajanye n'igipande cy'indege cyaguye hari inyuma. Muri bano harimo Kenya, mama wa Nando Pardo wacu. Nando we ndakuze ko yari yamaze gusinzikara yaguye muri koma ameze nk'uwapfuye. Mushiki we Suzana nawe yari yakomeretse cyane ariko yarakiri muzima. Bano bari basigaye nuko bamaze ijoro rya mbere muri kabine y'indege yacu. Mu gitondo bwarakeye izuba rirarasa bongera gusohoka hanze. Aha maze bose bari bagiye mu yabira kuko atanumwe yari asigaranye igifungurwa na kimwe. Imbeho ku mubiri ari yose, ubabare n'agahinda, inzara mu nda, nta kindi bari baziye ko amakiriro kiretse udushokora duke bari basigaranye n'amacupa y'inzoga yo kuza bariheza banwa. Aha basi nibura byose byari uko bizigira ko bahava baronka ubutabazi byihuse.
ntibitevye gato barumvise urwamo rw'indege. Aha ko kubanza Imana yumvise amarira y'abana bayo mugane wa wundi ariko ngo bajya humurira n'ikintu guma n'imbwa ziramwonera bano baje guhamagara indege ngo zibatabare ariko vyabaye ivy'imfagusa. Regardez un avion. Ntibitevye amasaha yitereye dushika inyuma y'umutaga. Hano uko umwanya wagenda ni ku rupfu nako gwaguma rukuramwo bake bagabanuka. Aha noneho bari basigara 28 kuko batanu mu bari barakomeretse bari bamaze kwitaba Imana. Aha kandi ariko hari umwe mu bo bari bazi ko yitavye Imana yakangutse bose bamuterera impundu. Uyu Nando Parado wacu intware y'inkuru yacu. Hano Nando Parado wacu nawe akangutse atazi vyabaye muri bikoje bw'indege yakoroka yakubise umutwe ku ntebe zo mu ndege agwe guhumura mera nk'uwapfuye. None ngo uyu munsi arikanguye bamwiganira ivyabaye. Aha ariko Nando wamakirije inkumbi ko indege yagize isanganya ko mama wiwe ari mu bamaze kwitaba Imana ako mbese namushikiwe yakomeretse cyane birenze urugero nkuko bigenda ku bandi banyavyaga. Ariko n'uyu mushikiwe nabaje kwitaba Imana mupfira mu minwe mu masaha akurikiye umubabaro uyongera mu yindi. None imisi yarigimbe tucibereye mu gahinda imbeho n'inzara biturembeje ubutabazi bwaravuze burundu. Hano turi ku munsi w'icumi dukoze isanganya. Aha none abantu bacu batuye akaradiyo ngo bumvirize basi nibura ko ari amatangazo yo kubahiga bagire n'icizere na gato. Après des jours de recherche qui n'ont rien donné, les autorités argentines et chiliennes ont pris la décision aujourd'hui de cesser. Hano nabo baguye mu gahunda bumvise ko ibikorwa byo kubahiga bimaze iminsi 10 barababuze bihagaritswe hari kubaga bakifasha. Mana we. Aha noneho bari bageze hahandi urupfu gotera izuba rundi rusonze ruzobaza rubakuramo kamwe gushika bose bahize iminsi 10 gusa mbujya shokora mukayikoza ugwagwa gusa kugira mu amazi yo kunwa ari gushongesha barafu ngo mure ko mworonka nakamana kamwe. Naco hari ikindi kigeragezo kigiye kubatsinda mu mwanya wari bukurikire byose bimaze kubaherana. Hano kuba sacu usigaranye cyo kurya kiretse agashokora kamwe kuri buri muntu kuba muri iyo minsi ibiri yari heza ugerageza kurya ibisigaza by'intebe n'amamusi yazo ko bari dahinze ari barembeje kandi iminsi yo kuva tayo bazi ari nako n'urupfu rubakuramo kamwe umwe kuri umwe hari hasigaye gukora iki. Ese bose bahunge bagende iyo batazi koko se bemere gupfa nk'abagabo barindire ruze rubatware canke se barabo buryo bwonyaruka bwo kwiyahura bapfe n'ingoga canke se kandi biyumvira ikindi kintu cotuma marindi misi mike. Iyo misi mike yo bayimare ngaho bafungura iki ko atavyatsi canke ivyondo biri hafi ngaho ko atabisiba canke ibikeri bihari ngo babige ko atanivuri hari bari mu rubura gusa. Hano mugihe bose bari muri kakumbanya basobewe zakabaza n'agatangaza zahavuye nimwe muri bazanye cyumviro cy'ubusozi kitari bwigere kibaho mu mateka ya kiremwa muntu ikintokeka ku muntu akomeye neza atabitewe n'ubunyamaswa atabitewe no kuba ari umurozi canke afise ubundi bugwayi bumuteye. Uyu ni Nando Parado intwari y'inkuru yacu. Je vais manger le pilote. Ngiye kurya umupilote. Je vais manger le pilote. Fashe ingo yo kurya umupilote. J'ai décidé de manger le pilote. C'est ça ou mourir de faim. Nando yari yemeje ko batangura kurya inyama z'abantu bagahera ku mupilote w'indege. Mana we. Carlito umwe muri bano yaciye yegera abandi babaza nimba koko ivyo nandavuze bavyumvise. Uyu we yebona nk'ubusaze bumufashe ahari kubera situation ari mu yanse kuyakira mu mutwe wiwe. Ahariko uyeje kugwa mu gahundwe abonye abandi bari bafise umugambi mu mitwe yabo. Bane canke batanu muri bo na bari babonye ko atakindi gisigaye hatari kuyinyama z'abantu. Nguyi page ya mbere ku mateka bari bagiye kwandikisha muri iyi si kurya inyama z'abantu.
Doto Kanesi nawe numwe muri bano bantu. Uyu we yari yarize ivyigwa vy'ubuganga, yaciye abereka uko bashobora kubaga umuntu bakamutemagura nk'ubuce buto buto, nuko barengera ku mupilote w'indege baramubaga baramurya, bahera ku misoso ndetse n'inyama zo mu nda baraziga hasigara amagufa gusa. Mu minsi 10 gusa bari bamaze kurenga ku muziro kuri kiremwa muntu ko atamuntu azigira y'uwundi muntu. Koko se bari bakoze amahano? Kose twumva ko abarozi bajya abandi bantu ntibibaho? Kose twumva ko hari ubwoko bw'abantu baba mu mashamba babonye kutumeza ahubwo badufata nk'ibikoko bakaturya byo ntibibaho? Kose no mukahise mu ntambara zimwe zimwe iyo umwansi yabazengereje mumufashe kugira mwikura gasuzuguro mwereka amahanga ko atazogaruka mwamuteka mukamurya, ibyo ntivyabaho. Aba bose tuvuze haruguru nimba koko bibaho babiterwa n'umutima mubi, babiterwa n'ubunyamaswa, babiterwa n'impamvu zihariye zibatandukanya n'abandi bantu maze tukabafata nk'inyamaswa mu zindi. Nando na bagenzi we bo tubafate gute? Hana ariko Nando Parado wacu na bagenzi we ubanza kurenga umuziro kuri kiremwa muntu ko atamuremere kujya uwundi batabitewe n'ubunyamaswa canke ubundi bugize bwa nabi, ko ari gutinya gupfa babona kandi ta yandi mahitamwe bari bafise. Ntandi mahitamwe bari bafise koko. Hano umupilote bamaze kumujya misi yarakomeje iregera imbere atakirahinduka. Inzara ikomeza kuba yahindi nyene ari nako bamara kurya umwe basimbira ku yundi, bongera basimbira ku yundi, bongera basimbira ku yundi misi kicuma. Uyu munsi tugeze ku munsi wa 18 tukiri imfungwa ku musozi atadufiseho kuja. Sasa inzara yadufata tugahitana igipande cy'umubiri w'umuntu tukirira, twira mu ijoro naho tugasubira muri kabine y'indege kwinyegeza. Hano kandi kuri uyu munsi ariko nibwo hari haheze iminsi n'urubura rwasaze imbeho yakaze cyane kuja kuri dogere nyinshi cyane munsi ya 0, gusuka muri kabine bitagishoboka kuko yari ubuhungiro bwacu dusigaranye gusa atahandi kwikinga imbeho. Noneho mu ijoro rimwe twumvise igindi kintu kidasanzwe kiza guhura n'akari gasigaye. Aha umusozi wacu kubita kabine twarimo urayisunika hafi metero 10 uratupfuka neza neza. Noneho tumimfungwa munsi y'umusozi hakuba hejuru ku musozi. Hano abandi 8 bari bamaze gupfa hasigaye 18 gusa bari munsi y'umusozi ataguhema atano kwikakaza. Kwa rufama basanga aho bagiye kotera izuba bari barusanze ku meza rufise isahani n'imbugita yo kubabaga rukabatafuna mbese rukarenza ko n'amaraso yabo. Ariko ubanza ko Imana irabirimbwa itegera isinzira na gato. Nando Parado wacu yongezana ikindi ciyumviro ca kabiri cyo kurokora bene wabo. Hano Nando yaciye atora icuma atangura kwimba umwobo munini ko gucamwo. Umunsi wa mbere urahera yimba n'uwa kabiri urahera, maze ku munsi ugira gatatu abamaze kwimba umwobo munini basubiza hejuru. Ariko hari hakanye cane, hari hakonje, hari hakanye cane. Hano turageze mu ndwi ya gatatu dutanga urugendo rw'umusaraba wacu. Aha uko ku minsi yahaca niko n'ubwenge bwo kwikura ahantu bwakomeza kwiyongera. Nando noneho aciye ahitana abandi bagenzi we baja guhiga itsembe c'indege cyakurukiye hariya hirya ngo barabe ko nimba hari ico boronka. Hano Nando asabye abandi ko barakora radio yo guhamagara naho kaja guhiga amabateri yayo. Aha abayitanye rakete bari bamaze gukora zo kugendera ku rubura bagenda hafi kilometero 2 gushika ku cya gitsembe c'indege. Hano bahageze koko basanze ariho caguye, maze basangamo appareil photo, agapaki kamwe ka shokora zo kurya hamwe n'amabateri ya radio yo guhamagara. Bagarutse ariko ubanza ko kimyako bari bazindukanye yari yabakurikiranye kuko radio bakoze tana kimwe yigeze bakorera. Hano basi ariko nta kintu cyari gisigaye atari kwirogoza dushokora bari batoye bakarindira ko duhera bagasubira ku inyama z'abantu. Hano Nando yaciye atora ya appareil photo noneho batangura kwifatira amafoto y'ubuzima bari barimo.
mbese nisikatana ikibazo bifitiye ngo baze basiga ikimenyetso ko hari abari basigaye batari bwapfe. Kuko Lando yiyumvira mu mutwe ko amarohiro bose ari gushira bagapfa n'umwe azosigara. Hano iminsi irakomeje irisunika tukiri muri ya situation mbi twatanguye. Aha noneho umwe mu bakiri bato yitwa Numa yaramaze kwitaba Imana hamwe no witwa Rafaye aramukurikira mu mwanya wakurikiye hazize ibikomere. Abariko imbere yuko bapfa abo basize bitanze ngo baze kubajya nibapfa abasigaye baticwa n'inzara. Hari nako natwe dukomeza kugwa mu gahinda no mu babaro. Tutariki 10 mu kwezi kwa 12 uyu munsi ngo aho dukuje amezi abiri dutanga urugendo rw'umusaraba wacu. Hano abumvise ko hazigaye 16 gusa, mbese ku minsi yegera imbere ari nakabasigaye urupfu rubasatira buhoro buhoro rukuramo kamwe kamwe. Noneho kandi Nando Parado yongeye azana ikindi cyumviro cy'ubusazi. Hano Nando Parado yatoye Roberto Canessa na Antonio Vicentino batazira tente, ababwira ko bahaguruka bakajana mu misozi guhiga ubutabazi. Ariko babanje gutinya kubera ko bumva ico ciyumvira ari cyo kubahura n'utwege duke bari basiganye. Hano Nando we yabona ko atandi mahitamo kuri bo kuko nubundi bazohera kuhapfira. Aha kandi ariko mwibuka ko mama wa Nando na mushikiwe akimuri bano bapfuye batarabajya. Koko se Nando Parado canka bayari wewe wari kuvyifatamo gute ubonye mama wa na mushikawe bagira babajye nkuko mwari yabandi, noneho nawe ukavyibonera babajya n'amaso yawe, mbese se nawe ukanabajyako. Aha basi atuma agenda bazobajya atabona ngo yico n'agahinda ubugira kenshi. Ahaza kuba biyemeje kugenda bari bazi ngo bajahe, bari bagiye hese bace hehe mu buseruko muri Argentine mu burengero muri Shiri. Hano Nando yarafise icyumviro kimwe gusa mu mutwe, yazi ko Shiri ari iri hafi yaho bari bahagaze ko bigasaba ko abanza kuduga umusozi muremure cyane wari uhari. Aha ariko ico Nando Parado atarazi nuko kilometero 7 gusa uva aho bari uja muri Argentine hari hoteli bari gusabe ko butabaza. Akose batari babizi bari bubigenze gute? Ese koko baratenze baronka ubutabazi bashaka? Aha ni N'IVYAYIRANZE kuri Radio Black FM. Kuri uyu munsi mucakare nibwo abacunguzi bacu baramutse bafata urugendo ngo baje guhiga ubutabazi. Hano Fernando Parado batazira Nando ari kumwe na Roberto Canessa hamwe na tente wacu abafashe udushakoshi bafata kayira. Abantu baje kubatekera utunyama dukeyi mu isogisogi z'igikirato, impuzu zo kwipfuka imbeho hamwe n'inzoga zo kuza barihereza ngo bihakanyera igabo. Aha babahaye ibizo mari iminsi 3 gusa kuko babona ko miso bari bagiyemo itazoteba cyane. Imbere yuko bagenda ariko Nando Parado yasezeranije abandi ko bazosubira kubonana vuba bwangu, madasiga bahaye uburenganzira ngo nibafatwa n'inzara baze kujya mu mawiwe na mushikiwe. Mbego butwari. Hano barafashe inzira baragenda bamara imirambi basubira iyindi bararenga barenguka, ari nako bigenda bireza kahagwa n'ibindi bari babarungikanye. Hano ariko Antonio tente wacu yaje kunanirwa kubera uburuhe maze asaba imbabazi bagenzi wari isubirira inyuma. Bano basigaye barakomeje baragenda urugendo ruba rurerure, ari nako birinda gucika intege. Ariko ya minsi 3 babahaburya noneho yaradutsigera ku minsi 10 atana ikintu kimwe barigere babona co batabara. Aha baragiye bongera baragenda baratambuka bongera barasubira, noneho urubura bararurenga bashikira isi sanzwe, ariko kubona umuntu numwe biba nko kubona imbwa ifisi bararitukura. Hano ariko icizero baba cyari gitanguye kuboneka kuko baba batanguye kubona n'inka mu mashamba. Aha icumviro caje muri Nando Parado kwari ugufata inka bakayibaga bakayiga maze bisigara bakabishira bene wabo. Aha Roberto Canessa yaciye amubuza kubera ahubwo na nyene yabibonye yoshavura cyane, ambase n'ubusabe bari bakeneye bakabubura burundu bakabura imbwa n'imbwebwe. Aha noneho twatwize ku minsi 70 dutangura inzira y'umusaraba wacu kuva habaye isanganya. Bano kuri uyu munsi baratabutabazi baronse bararyama barasinzira ku nkengera y'uruzi. Aha se twizire ko bukeye bava baronka ubutabazi. Mu gitondo bukeye kuko Imana bari baraye basenga ubanza yumvise amarira yabo. Hano
mwibuke ko turi ku munsi wa 21 dutangira urugendo rw'umusaraba wacu. Bano baje kubona umugabo yari ku ndogobe baramuhamagara ngo batabarize. Ariko uruzi rwari ruhara amazi yago ntihari butumwa barosimba ngo bambuke. Nando yacandika ubutumwa ku gapapuro ko gutabaza maze ruhambira ku ibuye aruterera wa mugabo nawe acara rutwara aragenda. Mu kanya kakurikiye ako kubanza ubutumwa Sergio Catalani bari bamutumye ku gapapuro yari yabushikanya amahoro. Haci haza indege zibiri za gisirikare za Shiri maze Nando Parado abatwara kubereka aho bagenzi be bari baherereye. Hano ariko ntibyakunze ko bose batwarira icarimwe kuko indege imwe yatwara abantu 6 gusa kandi bukaba bwari bwije cyane. Ariko Imana yararinze isezerano ryayo abasigaye baza kubatora buke akumusubira wa 22 maze natwe turiruhutsa kuko ni intwari barakoze amateka. Ils ont fait l'histoire. Noneho tubakomera amashi menshi cyane natwe tukishima ko intwari zacu zari zimaze gusimba urupfu mu gukora abantu babigambire ngo bikunde bakiza amagara yabo ngo bazoye inkuru si yose ko burya no munsi yazeri bitangaza babigishoboka. Aha ndakweze ko abantu 45 bari muri iyo ndege misanganya 16 gusa aribo barokotse ariko atari kumara iminsi 22 ahubwo hotel izuba iyo batazofata umwanzuro kohereza inyama za bagenzi babo kuko bo babifashe nka Yesu Kristo yongeye gutanga umubiri n'amaraso yiwe bice muri bagenzi babo banyina babo mbese n'abashiki babo. Ari nako baje kubizugura abanyamakuru mu minsi yakurikiye. Llegó ese momento en el cual ya no teníamos alimentos ni cosas por el estilo. Y nosotros pensamos, si Jesús en la última cena noneho mureke durase ku ntego tuvuge aho twadusiganye ikintu kimwe cyo gufungura. Aha twe twimviriye ko ubwo Yesu ariko arasangira ubwa nyuma n'abigishwa biwe akaba umubiri n'amaraso yiwe natwe ariko atwigisha ko twokora nkawe tugereza umubiri n'amaraso yiwe yaramaze kuduha biciye muri bagenzi bacu. Vyabaye gusangira vy'inkora mutima kuri twebwe twese hamwe byadufashe ngo turokoke urupfu rwari rudutegereje. Tuvuga ko ari impano twatumaze guhabwa na buri umwe muri bariya bantu. Nidushaka rero ko kuno gusangira kwabaye gufatwa nabi cyangwa muje kuvuga ukundi mushiramwe ububeshi. Turashaka mu binsiguro yabyo nziza kandi vyatekereza guhabwa. Mutegeza kandi kwiyumvira guha agaciro ubutwari bw'abari abantu batwitangiye. Pero debe ser interpretado y tomado en su real dimensión. Y tienen que pensar en todo lo grande que fueron aquellos muchachos. None inkuru yabo yaje kuba kimomo ikwira isi yose ibinyamakuru birayandika maze na Papa Paulo wa gatandatu aza kumva ubutwari bwa bano bagabo habwira ko batigeze bakora icyaha na gato bari inyama z'abantu ariko nabo bari ko baritabara ntande mahitamwe bari bafise ko ba Roberto Canessa ngo burya n'uburi muri situation runaka ukabona ikoye cyane mbese uri hafi yo gupfa ukabona ufise amazi hafi yawe uranyihereza ariko ikindi kintu cyose kibaho kiri hafi yawe uracihereza. Nubona utarapfa ugifisa kuka ko guhema uragahema nyene wongera ugaheme kuko ari kusigaranye. Inkuru ya bano bagabo maze aje kuba isoko ry'abanditsi batandukanye n'abakina amafilme ngo bizohore bitubeye ikibutso mu kwibuka z'intwari zacu. Hano harimo witwa René Cardona atubwira inkuru muri filme yiswe Supervivientes de los Andes yasohowe mu 1996. None ndaba filme yitwa Les Survivants yo mu 1993 ya Frank Marshall ayikuye mu gitabo cyitwa Les Survivants nyene cya Pièce par Red. Aha nasomye kandi igitabo cyitwa Miracle dans les Andes cya Fernando Parado nyine kuroko kirisanganya ndaba n'amadocumentaire menshi cyane maze nakuzana imisi n'ibyarenze y'uyu munsi. Aha nawe ushobora kuba ufite ikibazo runaka icifuzo cyangwa interano runaka wodusangiza dusange kuri Facebook, Instagram, Twitter na YouTube host twitwa Black Media na irijwi iringabenda Celeste. Bye, ciao. Basogokuru kera baratugwanira, basogokuru kera baratugwanira. Isi n'ivyayiranze.